Inshuti bakunzi muriko murakwikirana ibiganiro kuri televiziyo Heritage. Uni wa mwanya mwiza mukunda gukwirikirana ikiganiro Umusomyi wa bibiliya mukunda gushikirizwa n'ishirahamwe ry'umuryango w'abasoma bibiliya mu Burundi imisi yose ku wa gatatu isaha 2 z'ijoro kugeza isaha 2:30. Nkuko rero twama twakoze mu biganiro vyacu dusangira namwe, twama tubanza kwishikiriza Imana kugira ngo amajambo dusoma n'ingene dusangira icaya majambo avuga bibe birongowe na mpwemu yera, kuko twama twibukanya yuko ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bifise akamaro ko kwigisha umuntu, kumutunganya, kumuhana, kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ubushitse abereye gukora ibikorwa vyiza vyose, nkuko tubisoma mu cete Paulo yandikiye Timoteyo ca 2 igice ca 3 umurongo wa 16 n'umurongo wa 17. Rero mu nkundire bantu b'Imana muri ko murankwikirana kuri televiziyo Heritage, dutangure dusenge imbere yuko dusangira aya majambo y'Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye umuhingamo mwiza, turagushimiye aba bantu bakunda ijambo ryawe ku buryo bakwikirana ijambo ryawe kuri televiziyo Heritage, ubahezagira ubaho umugisha, kandi aho dusangira aya majambo nabo agira ico amaze mu buzima bwabo. Nanje nyene uyavuga Mwami Yesu, ntabe jewe aba ariko izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze ko mpwemu wawe yera adushoboza guserangura ivyanditswe nawe vyera, kugira ngo tubisangire bihindure imitima yacu, bituzigame ubu no kugeza ibihe bidashira. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nkuko twaridejeje kubiganira, nuko aya majambo tumaze imisi dusoma, abakoresha igitabo c'Umusomyi wa bibiliya tumaze imisi dusoma mu gitabo ca 2 c'ivy'abami. Uno munsi twaba tugeze mu gice ca 21 c'igitabo ca 2 c'abami. No munsi twasomye guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 26. N'amajambo menshi ariko mu nkundire tuyasome kugira ngo musigarane ico twasomye c'ijambo ry'Imana canditswe kera, nimpabe musigarana ivyo twovuga twenyene. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ivyaha vya Manase umwami w'Ubuyuda. Manase yagiye ku nganji amaze imyaka 12, ayimarako imyaka 55 ari Yerusalemu. Nyina yitwa Hefusiba, akora ibibi imbere y'Uhoraho, aja mu bizira vy'ubuyobe vy'abanyamahanga abo Uhoraho yari yarirukanye imbere y'Abisirayeli. Yongera gusasira imisezero ku dutwe tw'imisozi, ivyo se Hezekiya yari yarasibanganije, yubakira abayari ibicaniro, abaza igishushanyo ca Ashera nk'uko Ahabu umwami w'Abisirayeli yagize, asenga ingabo zose zo kwijuru arizo nyenyeri arazisaba. Yubaka n'ibicaniro mu ngoro y'Uhoraho, ari Uhoraho yari yaravuze ati, i Yerusalemu niho nzoshira izina ryanje. Kandi yubakira izo nyenyeri zose zo kwijuru ibicaniro mu rugo no mu nyubakwa zo ku ngoro y'Uhoraho. Atanga umuhungu wiwe kw'ikimazi ngo aturirigwe mu muriro, agapfumuza, agakora ivyo kubandwa, akaja kuraguza kubasimbura imizimu n'abarozi. Yakora ibibi vyinshi imbere y'Uhoraho, amutera umwikomo. Ca gishushanyo ca Ashera yabaje agishinga mu ngoro y'Uhoraho. Y'Uhoraho yari yarabariye Dawidi na Salomo umuhungu wiwe ati, muri iyi ngoro hamwe ni Yerusalemu niho natoranije mu miryango yose y'Abisirayeli ko nzohashira izina ryanje ngo rihabe ibihe vyose. Kandi ati, sinzosubira guturatuza Abisirayeli ngo bave mu gihugu nahaye basekuruza, nibitondera ivyo nabageze vyose n'ivyagezwe vyose umusavyi wanje Mose yabageze. Yamara ntibaruha banyumva, ariko Manase abakwegera mu bibi kuruta ivy'amahanga yakora, ayo Uhoraho yaranduye imbere y'Abisirayeli. Bukeye Uhoraho avugira mu basavyi biwe, yavugisha ati, Manase umwami w'Ubuyuda ko yakoze ivyo bizira vyose vy'ubuyobe, agakora ibibi kuruta ivy'Abamori bamwitangiye imbere bakoze vyose, agacumurisha Abayuda ibishushanyo vyiwe. Nico gitumye jewe Uhoraho Imana y'Abisirayeli mvuze nti, ngira ntezi Yerusalemu n'Ubuyuda ivyago bikomeye, bituma uzovyumva wese iminzerere imuvuga mu matwi.
kandi umugozi nageresheje i Samariya niwo nzogeresha Yerusalemu, ndahagereshe na Karisho nageresheje inzu ya Ahabu, kandi nzohanagura Yerusalemu nk'uko umuntu ahanagura isahani agaheza akayubika, kandi nzoshiburira hirya amasigarira yo mu itongo ryanje, ndabatange mu maboko y'abansi babo, bahinduka inyagano n'isahu ku bansi babo bose, kuko bakoze ibibi imbere yanje bakanantera umwikomo bakandatsa, uhereye ku munsi ba sekuruza baviriye muri Egiputa gushitsa n'ubu. Kandi Manase yavishije amaraso menshi y'abantu ataco bazira, araruha yuzuza Yerusalemu amaraso uhereye ku ruhande rumwe ugashitsa ku rundi. Ivyo bigereka ku caha ciwe yakwegeyemwo Abayuda ngo bakora ibibi imbere y'Uhoraho. Nuko ibindi vyose vyadonzwe kuri Manase, ivyo yakoze vyose n'ivyaha yakoze, mbega ntivyanditswe mu gitabo c'ivyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Nuko Manase arapfa, ahambwa mu murima wo ku rugo rwiwe wari umurima wa Uza, maze umuhungu wiwe Amoni amusubirira ku nganji. Amoni yagiye ku nganji amaze imyaka 22, ayimarako imyaka 2 ari Yerusalemu. Nyina yitwa Meshiremeti, umukobwa wa Harusi w'Iyotuba, akora ibibi imbere y'Uhoraho nk'uko se Manase yakora. Yagendana ingeso zose za se, agasaba ibishushanyo se yasaba, akabisenga. Ava kuhoraho Imana y'abasekuruza, ntiyagendera mu nzira ziwe. Bukeye abakozi b'umwami Amoni baramugarariza, bamutsinda mu ngoro yiwe, maze abantu bo mu gihugu bica abo bantu bose bagararije umwami Amoni, baraheza bimika Yosiya umuhungu wiwe, bamusubiriza ku nganji. Ibindi byose vyadonzwe kuri Amoni, mbega ntivyanditswe mu gitabo c'ivyo ku ngoma z'abami b'i Buyuda? Nuko ahambwa mu mva yiwe yari yarimbishije muri wa murima wari wa Uza, maze umuhungu wiwe Yosiya amusubirira ku ngoma. Nshuti bakunzi, muriko murakwikira kino kiganiro Umusomyi wa Bibiliya, kiriko gica hano kuri radio televiziyo Heritage, kiriko gica hano kuri televiziyo Heritage. Nagomba ndabatumirire kusangira umwanya utari munini cyane kuri ano majambo. Murazi ko Umusomyi wa Bibiliya imisi yose mu gusangira amajambo twama tugira ibibazo turiko turishurako. Ubu munsi muri kino gisomwa cose kingana gutya hari ibibazo bibiri. Ikibazo kimwe ni kibazo kiri muri ka gatabo Umusomyi wa Bibiliya kigira gatatu, kivuga ngo mbega mu majambo nsomye hari akarorero keza ntoshobora gukwirikiza canke hari akarorero kabi ntokwirikiza. Kindi kibazo kirimo aya majambo ni kibazo ca gatandatu cyo muri ka gatabo, kivuga ngo mbega mu majambo nasomye hoba harimo imburi nkwiye gushira ku mutima. Muri ano majambo rero tugerageje kuraba kuyaca hirya no hino, turabona abami babiri, umwami umwe yitwa Manase, hanyuma uwundi mwami yitwa Amoni. Kandi mu majambo twasomye mu minsi iheze twabonye umwami yitwa Hezekiya, ingene Hezekiya yari umuntu hageze igihe Imana imutumako umuvugishwa nayo yitwa Yesaya, amubwira ngo tunganya neza ivyo mu rugo rwawe vyose kuko ugiye gupfa. Hanyuma Hezekiya amaze kumva iyo mburi, araheza acagira umutima mwiza wo kwihana, arihana, arishikiriza Imana. Hanyuma Imana iramwongera igihe cyo kubaho. Imana imaze kumwongera igihe cyo kubaho, Hezekiya nuko hageze igihe aburirwa, yerekwa intumwa zivuye i Babuloni, zari zivuye i Babuloni zije murantunga. Hezekiya haje abantu kumusuhuza kuko yari yaragwaye gose. Igihe yaragwaye haza abantu bavuye i Babuloni baje kumusuhuza, ari muhiriwe, aranezerwa n'ingene bamugemuriye bamusuhuza, acabereka ikirimba ciwe cose, ibintu vyose biriho vy'amazahabu, vy'amafeza, ibintu vy'agaciro vyari mu nzu. Hanyuma amaze kuvyerekana, vyarababaje Imana
ku buryo Imana yaciye ituma uvugishwa nayo yitwa Yesaya acavuga ati yuko ko waramutse umena ibanga ukerekana ibintu byose byo mu ngoro ku kirimba cawe ukavyerekana kandi ukavyereka abantu b'Iyashuri abansi buhoraho, kandi abansi bawe hazogera igihe ivyo bintu byose uko babibere satana kimwe kizosigara i Yerusalemu. Ikindi kizokurikira nuko abana bawe bazoba inyagano bakajanwa nabo b'Iyashuri. Rero hanyuma Hezekiya yavuze ijambo ngo ni kazima ivyo bizoba inyuma yanje, ngo ni kazima ngo ku ntwaro yanje hazoba amahoro, ngo ivyo ngo bizoba jewe naratwaruye canke naravuye ku ngoma. Mu nyuma rero ibyaciye biba, Hezekiya yaratevye arapfa inyuma y'imyaka yongewe, hanyuma umuhungu wiwe yitwa Manase niwe yaciye amusubira ku nganje. Uwo muhungu rero yitwa Manase n'uyu twasomye uno munsi. Icambere ubu Manase twabonye ko yatwaye ari muto cane, yari afise imyaka 12 yonyene. Hanyuma bavuze mama wiwe ko yitwa Hefusiba, bavuze mama wiwe mugabo abantu ntibasemo ngo bavuge izina rya se wiwe. Hanyuma mwaya majambo ngo yakoze ibizira vy'ubuyobe vy'abanyamahanga abuhoro yari yarirukanye imbere y'Abisirayeli. Hanyuma Hezekiya se wiwe igihe ari ku ngoma, mwibuke ko yafashe agasangangura ibicaniro, ibitabo aho basengera ibigirwamana hose, arasambura ibigirwamana vya Shera, hama ivy'umuntu yitwa Ahabu umwami w'Abisirayeli yarashizeho. Rero wewe Manase abisubijeho, ariko se Hezekiya yari yarabisambuye vyose. Ica kabiri, yaciye asenga ibigirwamana ku buryo yasenze n'inyenyeri zo mu kirere, ico twita astrologie, agasenga inyenyeri akazihimbaza nk'Imana. Hanyuma aragira ibicaniro mu rugo, mu nyubakwa, aratebashira n'inkingi mu ngoro y'Uhoraho. Mu ngoro y'Uhoraho ashiraho igishushanyo c'ikigirwamana, agishira hagati mu ngoro y'Uhoraho. Kindi kibi yakoze, yatanze umuhungu wiwe amutanga kw'ikimazi, aturirirwa mu muriro, acagira ubupfumu bwinshi, hanyuma arabandwa, araraguza byo kuvugisha imizimu no gukoresha abarozi, arakora ibibi vyinshi imbere y'Uhoraho, ku buryo ngo Uhoraho yagize uburake bwinshi canke umwikomo. Hanyuma nari navuze nti ashira igishushanyo citwa Ashere yabaje, agishira mu ngoro y'Uhoraho. Kandi Uhoraho yari yaramaze kuvuga ati mu ngoro yanje ni izina ryanje rizovugirwa. Igihe yabwira Dawidi, kandi Dawidi agahava ingoro yubakwa na Salomo umuhungu wiwe, yari yaravuze ati muri iyi ngoro hamwe ni Yerusalemu niho hatoranije mu miryango yose y'Abisirayeli ko nzohashira izina ryanje ngo rihabe ibihe byose. Aranavuga ati Abisirayeli kubera ivyo bazogira impore, ntibazosubira guturatuzwa ngo bangazwe. Igihugu nahaye basekuruza nibaguma mu vyagezwe vya nahaye Mose bazoguma ngaha. Ubwo rero ico batakoze abo ntibumviye mu majambo, none umwami Manase abisubiyemwo, ariko akora ivyaha nk'ivyo. Hanyuma mu nyuma icabaye, turabona ko ivyo bintu vyose Manase yarabizi, yarazi ko ari ikizira kuhoraho, mugabo abandanya akora ibibi. Dusomye umurongo wa 10, tubona yuko Imana ntiyaretse gutuma abasavyi bayo ivugisha. Iravuga ko Manase umwami w'Ubuyuda yakoze ibizira vyose vy'ubuyobe, agakora ibibi kuruta abamori bamwitangiye imbere bakoze vyose. Aca yongera acumurisha Abayuda ibishushanyo,
kandi abayuda bwari ubwoko bw'uhoraho buzira gusenga ibigirwamana. Rero nico catumye uhoraho avuga ko agiye guteza ibyago bikomeye mu Buyuda, ku buryo umuntu wese azovyumva azogira iminzerere. Ni kuvuga cari icago ategura gutera kitari bwigere gishika mu matwi y'abayuda. Kubera iki? Kubera ivyaha uwo mwami Manase yakoze, akongera akabikoresha ubwami bw'Imana, akabikoresha ubwoko bw'Imana. Rero vyerekana ko Imana uko yapima ibindi bisagara vyagararije ikabihana ikabifuta, niko yaragiye kugira Yerusalemu. Hanyuma ikindi nukwangazwa kw'abantu bari batuye i Buyuda muri Yerusalemu n'ahandi, kubera bari bakoze ibibi imbere yayo, bakayitera ibitugu, bakayitera umwikomo. Rero inshuti bakunzi, muri ko murumviza no majambo, aho Manase ntiyagejeje aho, yarakoze ikindi kibi c'akarorero kabi, ngo yavishije amaraso menshi y'abantu ataco bazira, araroha ngo ayo maraso ngo aruzura mu gisagara ca Yerusalemu, hirya no hino haba amaraso gusa. Ico n'ikindi kibi kidasanzwe uhoraho atihanganira. Rero mu nyuma haciye hasubira umuhungu wiwe Manase amaze gupfa. Bibiliya ntiyatubwiye ngo yahambwe mu kibanza abandi bami bahambwemwo, bavuga ngo yahambwe mu murima wo ku rugo rwiwe, ngo wari umurima wawuza, maze umuhungu wiwe Amoni acamusubirira ku nganji. Umuhungu wiwe Amoni nawe asubiye ku nganji, nawe yakoze ngo ibibi nk'ivyo se wiwe Manase yakoze. Hanyuma baravuga nyina wiwe uwo ari we na inakuru na sekuru. Hama ngo ibibi yakoze ni nk'uko se Manase yakoze. Ingeso zose zase, gusaba ibishushanyo, kubisenga yabigumyemo. Kandi turabona ko Imana y'abasekuruza ariyo Imana Jehova Jire, Imana ishobora vyose, yamizigama abisirayeli. Amoni ngo acara yiheba, ntiyagendera mu nzira zayo. Hanyuma icabaye ngo yishwe n'abakozi biwe, baramugariza baramwica. Hama abakozi bamwishe, abandi bantu bumvise batabantu bishe umwami nabo baca barabica. Hanyuma ngo baca bimika umuhungu we yitwa Yosiya. Uwo muhungu Yosiya yagiye ku nganji afise imyaka 8. Rero muri make aya majambo, ibibi nyamukuru bikomeye cyane ni nuko yafashe agakora ububisha bwo gusenga ibigirwamana, yarushije nuko abanyamahanga babikora. Rero icyo cyo gusenga ibigirwamana, Bibiliya itubwira ngo ntukagire izindi mana umbangikanya, ntukabaze igishushanyo ngo ucikubita imbere ugisenge, ngo izina ry'uhoraho ryonyene ariryo twama dushira hejuru, kuko Imana uhoraho niyo muremyi wacu, niyo ifise ubushobozi bwonyene. Umwami rero yarenze kw'iryo tegeko, ntiyarirenga wenyene, aca afasha n'abatwara nabo nyene barenga kw'iryo tegeko, baja gusenga ibigirwamana. Hanyuma ikindi yakoze nuko se wiwe yitwa Hezekiya yari yarasanganguye ibicaniro vy'imisezero vyari ku misozi ku mpinga, vyose arabisambura kugira ngo ahe icubahiro Imana. Ariko umwami Manase aje aciye asanasana ivyo vy'amashetani vyose se we yarasambuye abisubizaho. Hanyuma aca yubaka ibicaniro mu ngoro y'uhoraho, mugabo ivyo bicaniro ashira mu ngoro y'uhoraho ntivyasengerwamwo uhoraho, yabisengeramwo ibigirwamana. Hanyuma ica kabiri, gusenga inyenyeri, ibirere, ashira inkingi y'igishushanyo mu ngoro y'Imana. Ivyo bintu vyabaye ubuyobe budasanzwe mu migenderanire yawe n'Imana, imigenderanire irapfa. Ikindi kubikwegeramwo abantu b'Imana. Rero ikindi kibi yakoze ni ubwicanyi bukabije, yisha abantu benshi, mbere yahereye no guturirira umuhungu wiwe, amuturira ugicaniro, amutanga kw'ikimazi. Ibibi nk'ivyo rero bakunzi, muri ko murakwikirana ikiganiro Umusomyi wa Bibiliya.
ibibi nk'ivyo nagira ndababwire ko bibabaza Uhoraho. Ntihagire umuntu n'umwe yoja mu bishushanyo, ntihagire umuntu n'umwe yosenga ibigirwamana ngo avyikubita imbere, ntihagire n'umwe yo kwica abantu abahora ubusa nk'umwami Manase, ntihagire umuntu n'umwe yotanga ikimazi ku mwana amuturira, kuko ikimazi cyatanzwe rimwe rizima ni Kristo umwana w'Imana nzima, yabambwe ku musaraba akava amaraso n'amazi, agapfa agahambwa akazuka ku munsi ugira gatatu bari mu ijuru. Rero kubera intsinzi yazukanye, uwo niwe kimazi kimwe cemewe, nta na hamwe Imana yigeze yemera ko umuntu aturigwa ngo abikimazi uretse umwana wayo atagira agasembwa, atagira icaha, yashatse ko acungura twebwe abari mw'isi. Rero mwaya majambo imburi rimwo ni yahe twoshira ku mutima. Nimba Imana yaraguhaye uburongozi aho uri hose, wogaba. Imana yaraguhaye uburongozi kumbure mu muryango, urafise aburongoye, birabujijwe. Imana iranka kwa burongoye mu muryango ubakwegera mu gusenga ibigirwamana, kubajana kwa barumenyi, kubapfumu. Hariho abantu benshi nkiri muto twigana, hakabamwo abo kugira ngo baze kwishure babaha ibiheko ngo niho bazomenya, niho batazogwara, ariko vy'ukuri baragwara. Kandi no kumenya ntibamenya cyane, ntivyari bitangaza. Nibaza ko n'ubwenge baronka n'ubwo Imana yari yarabahaye, nkuko n'abandi twese twasenga Imana yatugirira ubuntu tukamenya. Rero ibigirwamana byo gusenga ibigirwamana byame bibi bintu twiyamiriza, n'abana bacu tubarinde ko babikwegerwamo. Kubera ko bashizemwo ngo nyina wiwe yitwa Hefsiba, nukuvuga abavyeyi muri ko muranyumviriza, muvyeyi urafise uruhara rudasanzwe ku mwana, cyane cyane aba mama, abakenyezi mu gifisa abana, mumenye ko uruhara rw'umukenyezi ni runini cyane kuva umwana ari munda kugeza ahagera mu bigero. Rero aha mbere muri kino gice ntibasubiyemwo ngo se yitwa Hezekiya, bavuze nyina wiwe. Ariko mu nkundire tuvuge ko nuko Hezekiya bari bamuvuze mu gice giheze, nukuvuga ngo yaba umugabo yaba umugore, abantu bafise abana birasabwa ko batoza abana babo indero nziza. Mubonye ubutware bubi, abo bantu muce mwiyumvira aho barerewe. Ubutware bwica, ubutware buraguza, ubutware burenganya, ubutware butabona ikiremwa muntu ngo bucubahirize, aba bantu baba baragize, abavyeyi baba baragize uruhara ruto mu ndero yabo. Kuko indero y'abavyeyi, abavyeyi mumenye ko Imana ibagabira umwana nk'ingabire, ibishaka ko uwo mwana mu mutoza indero azogira akamaro mu buzima bwiwe, agirira akamaro umuryango, agirira ishengero akamaro, agirira akamaro n'igihugu. Ubu Manase rero tubiravye harimwo uruhara bw'umwe n'ubutware bwagiye burakwirikirana bw'abami bagiye imbere yiwe. Murabona n'ibigirwamana bimwe ashiraho, asibura ivyo abandi bari barashizeho, aba ba Ahabu. Rero ubutware iyo bugiye buraba bubi, bugenda buranduza igihugu ku buryo n'abazobasubirira bava bavuga ngo n'abandi bakora nabi. Ariko Imana igomba ko duhindura ingendo, iragomba ko wahawe akazi kakugira burongoye, ubarongora uko Imana igomba. Wubahe ijambo ry'Imana, wubahe ikiremwa muntu, wubahirize ivyo Imana yavuze ati kirazira, nawe uvuga uti kirazira. Ivyo no gusenga ibigirwamana, no guhumanya ingoro yayo, no kwita mu bintu vy'Imana ku buryo ubuza abantu basenga Imana ukinjira mu vyabo utabifitiye uruhusha. Kubaha Imana tukayishira imbere. Ikindi dukwiye kubona kuno mwami Manase nuko vy'ukuri birababaje. Bibiliya itubwira ngo mu bami bose biba babanjirije ubu Manase n'abamuhereje, nta mwami yabaye mubi nkawe. Imana itubabarire hamwe, wokora ibi kugira bavuga baturi wa mbere mu kibi. Abantu bose bakwibanjirije imbere barakoze ibiwe bukaza uri karenzo. Imana ikugirira ubuntu wewe uri kuranyuriza uno munsi kugira ngo ntuze ukore ibibi nk'uyu Manase. Kandi ubu Manase turabona ko yanduje n'umuhungu we Amoni. Amoni nawe aratwara, hanyuma imyaka ibiri abantu bati turabizinuzwe. Twarabonye intwaro ndende mbi ya Manase, iyi ntwaro ya Amoni ni mbi nk'iya se wiwe, reka tumukureho aca aravaho. Mugabo ibi navyo nyene sakarero keza
kwica umurongozi, kuko turazi ko Dawidi yabonye akaryo Sawuli ntamwica. Muri ano majambo rero mwe muriko muranyumviriza, wewe Imana yagushize ahantu ngo urongore abandi, uze wiyubare ntube nka Manase, ntukore ibibi nka Manase. Mu gusenga kwawe tuvuga ko mu Burundi mwibwirizwa shingiro Imana iri imbere, vy'ukuri Imana iba imbere koko mu vyo ukora vyose, mu vyo utunganya, mu vy'imigambi Imana ije imbere. Wirinde ibigirwamana, ikindi wirinde kuja guhumanya ingoro y'Imana. Ahantu hose bambariza Imana umenye ko ari ahantu h'icubahiro Imana yashimye ko izina ryayo rivugirwaho. Ikindi abana bacu twahawe n'Imana sabo guturira, sabo gutanga kwibimazi, nabo guhimbara Imana. Imana niyo yonyine ishobora kwaka ubuzima kiremwa muntu hageze iyo yabumuhaye. Umurongo wa 10 tubona ngo Manase avisha amaraso menshi y'abantu ataco bazira, araruha yuzuza Yerusalemu amaraso uhereye ku ruhande rumwe ugashitsa ku rundi. Ivyo abigereka ku caha ciwe yakwegeyemwo abayuda ngo bakora ibibi imbere y'Uhoraho. Nshuti bakunzi muriko muranyuza muri kino kiganiro, Imana yoze ibiganza vy'abarundi bose, Imana yoze ibiganza ni mu bwenge amaraso ya Yesu adutagatifuze ku buryo ata muntu yo kwiyumvira gukorera ikibi abandi. Imana igomba ngo mbega ntimusangiye data, niko bavuga muri Maraki, kubereka abantu bica ishusho y'Imana. Rero aya majambo y'uburongozi bubi twagomba tuvuge ngo nakarero kabi kukudakwirikiza. Ubu bino biha abana bacu bagira basubire mu mashure, bavyeyi muze mubigishe kuzoba indongozi zitazoba nk'umwami Manase. Muze mwigishe urundi runganwe, hazoba urunganwe rwubaha Imana, urunganwe rwanka ibiturire, urunganwe rwanka akarenganyo, urunganwe ruzira amacakubiri, urunganwe rwubakiye ku Mana. Ikindi wewe Imana imaze gushira ahantu urongora ukamara imyaka myinshi, Imana n'umunyembabazi. Mwokwibaza muti kubera ko Manase Imana yamwemereye gutwara imyaka 55 ari umushenzi nk'uyu, ari umupagani mubi, ari umuntu yica, ari umuntu ahumanya urusengero rw'Imana, ari umuntu avisha amaraso? Imana ni umunyembabazi by'ukuri, Imana irihangana. Ngira ngo Imana yaba yarashatse ko ibi vya Manase bikoreka ku buryo abantu bose bazovuga bati akanakaranda nta muntu yoba nka Manase. Rero nimba nawe Imana ikikwihanganiye yagushize mu kibanza kanaka, uyishimire kandi wihane, ntuzorangize nabi. N'ubu Manase musomye mu gitabo c'ivyo ku ngoma 33 kuri 25 murabona ko umwami Manase hageze igihe akihana agahindukirira Imana. Kugira bavuze ko hari ibindi vyanditswe bidonzwe mu gitabo c'ivyo ku ngoma, murashobora gusoma igitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma 33 muhereye 11 mukageza 25, murabona ko Manase yahavuye yihana agatakambira Imana. Nawe mwene data woba vyarakugoye mu kurongora abandi mu bikorwa vyo mu muryango, mu kazi, mu gihugu, mu mashirahamwe, Imana iracari ku ntebe y'imbabazi, iraguhamagara, kuko ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bonerwa muri Yesu Kristo. Bibiliya itubwira ngo upfa kwemera gusa ko wancumuyeko, ngo nanje zokugira imbabazi, ngo kandi naho ivyaha vyawe vyotukura bigasa n'agahama, iherezo bizokwera derere bise n'intama y'umweru. Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi. Niyo wihana ivyaha, Yesu yaje ngo abantu nk'aba ba Manase na Bamoni, ab'ivyaha vyaboshe mu burongozi, vyaboshe iyo basengera, vyaboshe mu kibano canke mu miryango, babohoke bizera umwami Yesu Kristo babe bashasha. Nshuti bakunzi, mwariko murakwikirana ikiganiro Umusomyi wa Bibiliya. Umwanya twariko turasangira namwe ijambo ry'Imana ugarukiye ngaha. Turabipfuriza kugira intango nziza y'ukwezi kw'icenda, turabipfuriza kugira impanuro nziza ugwaruka buca rutangura amashure, mukabaho umutima ukunda ijambo ry'Imana, umutima urimwo indero runtu, umutima urimwo abantu bazokubaha Imana, generation izoshobora gushika ikarongora igihugu, ikarongora amashengero, ikarongora amashirahamwe, igateza imbere igihugu cacu. Imana ibahezagire cane, umuhingamo mwiza. Nimwagomba kugira ico mutubaza, murashobora guhamagara kuri 22 canke mukadusanga aho dukorera kwibara gitiriwe Abafaransa inomero 1 hafi y'ishengero rya Anglikane Cathedrale Sainte Trinité, aho ikicaro c'umuryango wasoma Bibiliya kiri. Muzoba mukoze. Imana ibahezagire, mubandanye gusoma ijambo ry'Imana ku munsi ku munsi.